Teka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi mukurikira ibiganiro n'amakuru tubandanya gushikiriza misi yose ngaha kuri iyimbonesha kure mudahwema gukurikira. Ndabahaye kaze muri umwanya w'amakuru agezweho. Ndabakengurukiye cyane aho muherereye hose abadukurikira bari mu Burundi mu ntara zitandukanye, abari mu bice bitandukanye bigize umugabane wa Afrika ndetse no ku yindi migabane ya kure. Ese kandi nimuze gucikwa n'aya amakuru tubazaniye turi 2 Kigarama 2022. Abakristo benshi mu gihugu cy'u Burundi bariko bitegurira umunsi wa Noel zoba ku itariki ya 25 z'uku kwezi. Ni kuri uyu wa Mungu ugiye kuza. Ndabahaye kaze rero kandi mbifuriza kugira imyiteguro myiza bitegurira uwo munsi. Ntimuze gucikwa rero n'aya makuru agezweho. Turaza kwibanda ku ngingo zigiye zitandukanye. Turaza kugaruka rero kuri vyinshi vyoba vyaragarutswe ko no umushikiranganji w'intwaro yo hagati iterambere rusangi n'umutekano ni Martin Niteretse. Umushikiranganji hamagarira abarongoye imigambwe n'amashengero kwitabira amasengesho y'igihugu. Martin Niteretse rero ni ujejwe intwaro yo hagati iterambere rusangi n'umutekano magarira bene gihugu na cane abarongoye imigambwe n'amashengero kuzosidukana niyo nka mu gikorane c'amasengesho y'igihugu yo gusozera umwaka 2022 no gutangura umwaka mushasha 2023 zobera muri commune Vumbi mu ntara ya Kirundo kuva ku itariki ya 26 gushika ku itariki ya 31 Kigarama. Iyo rero akaba yagiye abishikiriza mu biyago yagiye aragira n'abarongoye amashengero n'amadini mu nyubako za INSP mu gisagara ca Bujumbura hamwe no mu nama yagiranye n'abanyamigambwe mu nyubako z'Hotel Source d'Imiri ku munsi wa 4 bigenekereza 22 Kigarama umwaka turimwe 2022. Nkuko rero bitunganijwe ico gikorane kikaba kizoba gihagaririrwe n'umuryango mukuru w'igihugu aho igisomwa shimikiro kikazoba kiri mu gitabo c'ivyakozwe n'intumwa y'igice c'icenda kuva ku 36 gushika kuri 43 aho ijambo ry'urufatiro ari umukozi w'intungane Imana imugumiza ko ikiganza. Kindi nuko muri ico gikorane hateguwe inyigisho kurwaruka no ku ndongozi zose zagenwe mu mabanga n'itegeko ry'umukuru w'igihugu canke itegeko nshikiranganje zizoza ziradaba mu masaha y'imbere y'umutagahama zigakurikirwa n'igikorane c'amashengesho ndetse n'amashimwe ku Mana kizoza kirabera mu kibuga c'inkino ca commune Vumbi. Bazogenda rero baratanga inyigisho hakaba harimwe mukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye n'umutambukanyi w'Angeline Ndayishimiye hamwe n'abandi bihebeye Imana nk'abepiskopi b'ishengero rya Katolika hamwe n'abandi bo mu yandi mashengero. Mu yandi makuru agezweho nk'uko byashikirijwe n'umushikiranganji Martin Niteretse iyo baravuze ko hariho imirwi y'abasenzi yadutse ishobora kubikorana n'imihari y'iterabwoba. Mu kiganiro rero yatunganije hagati y'abarongoye amashengero n'amadini kuri uyu wa 4 ku itariki ya 22 Kigarama, umushikiranganji Martin Niteretse jejwe intwaro rusangi yo hagati iterambere rusangi n'umutekano yamenyesheje ko afise amakenga ku mirwi y'abasenzi yadutse ishobora kubikorana n'imirwi y'iterabwoba. Umushikiranganji akamenyesha ko bene iyo mirwi usanga irafata ingendo zo mwijoro ku buryo bashobora kuva i Bujumbura mu masaha yo mu mugoroba gaca bageze mu ntara zo hagati mu gihugu. Umushikiranganji Niteretse akaba yamenyesheje ko yamaze kubimenyesha aburamatari ko vuba bazotangura kugara amashengero mwe nayo aba afise ivyumba vy'amasengesho bikora uko. Akaba rero mbere yagereye ko atera kamo abo barongoye amashengero n'amadini kubandanya berekana ibitagenda neza mu mashengero kuko ngo ari byo bituma bibacafuza. Kindi rero yasavye baburamatari nuko buhagurukira abantu bagenda kurara ku misozi gusengerayo bakagumayo ngo barindiriye Kristo aze kubajana. Kubwiwe ngo bakwiye kubahimiriza gukora ibikorwa vy'iterambere hamwe Kristo akazoza basanga bari kukivi. Ikindi kibazo ngo na makuru rero amaze imisi avugwa n'amashengero yakira bavuga butumwa bavuye mu gihugu c'u Rwanda n'ahandi bahama agaca batanguza gutoza amadolari ku banyeshengero baheza bagaca abigira. Mushikiranganje Martin Niteretse yabwiye abarongoye abashengero kuzofatwa ariko arasabura abene gihugu ubutunzi aca bujana mu banyamahanga kw'ishengero ryiwe rizoca rifutwa. Aba rero yaciye asaba ko bobandanya batanga amakuru ku mutekano w'igihugu.
Ikindi kandi ntuko umushikiranganje tigeze yibagire gutera ivyatsi ingendo mbi y'amashengero amwe asigaye akora urudandazwa rw'amazi abanje guhenda abayoboke bayo ko ari amazi ahezagiye. Kubwiwe ngo nimba bashaka ko batoza amakori baragenda babimenyesha umushikiranganje ujejwe udandaje ko basigaye badandaza, ariko ngo bareka guhenda abantu ngo babahaye amazi ahezagiye. Ikindi ngo nico kimwe n'ababesha abo barongoye bagatanga amavuta ahezagiye amwe bita amavuta ya Elayo. Martin Niteretse ntiyibagiye no gutera ivyatsi ingendo mbi y'abarundi bamwe maze imisi bavuga bimenyesha amakuru bahimiriza abantu gusenga kiranga. Kubwa Niteretse ngo igihugu cafashe ingingo yo gushira Imana imbere cari gikwiye kuba kikirimwe abantu bacambaza kiranga, bakaba abasaba no kubihagarika. Rero uwo mushikiranganje yoba yarabandanije asigura. Rero uwo mushikiranganje yoba yaravuze yasavye abarongoye n'imigambwe gushira imbere abakenyezi mu bibanza bifatirwamwo ingingo. Mu nama rero baratunganijwe n'umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu, iterambere rusange n'umutekano hamwe n'abarongoye imigambwe yemewe n'amategeko mu gihugu ko ku mugoroba kuri uyu wa kane kwigenekereza 22 Kigarama. Martin Niteretse yasavye abarongoye imigambwe kwama bashira imbere abakenyezi mu bibanza bifatirwamwo ingingo hamwe no kwama bagaragaza ibikorwa byo gukunda igihugu. Ivyo bishikirije inyuma yaho ishira hamwe yigisha imboneza BRTP Burundi Leadership Training Program yerekanye ko abakenyezi bari mu bibanza bifatirwamwo ingingo ari bake cyane. Muri ico cirwa rero BRTP yavuze ko mu bushakashatsi bakoze basanze bituruka ku kibanza gito n'amategeko n'imigambi ya leta iha abakenyezi, ubukene buterwa nuko ataburenganzira baba bafise ku matungo y'imiryango hamwe n'izindi nzitizi zituruka ku mico n'imigenzo. Martin Niteretse yamenyesheje ko agiye kubandanya agirana ibiganiro nabo barongoye imigambwe itari mu butegetsi mu ntango z'umwaka 2023, kandi ko azosaba umunyamabanga mukuru umugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi kuza aragirana ibiganiro n'iyindi migambwe kugira ngo bigire hamwe ukuntu abakenyezi boronka ibibanza mu bibanza bikomakomeye bifatirwamwo ingingo. Abanyamigambwe rero baremeza ko abakenyezi bashoboye amabanga hambaye ya politike mu bagiye barafata amajambo, akaba baragiye barashimangira ko abakenyezi bakwiye guhabwa ibibanza mu ntwaro kuko byagiye biribonekeza muri kahise ko nabo nyene bashoboye. Jacques Bigirimana arongoye umugambwe FNL abona ko umugambwe CNDD-FDD dusanzwe ufise ubutegetsi mu minwe ari ukwiye kuba karujugaha ibibanza abakenyezi kuko mu yindi migambwe naho baba abavyifuza kubashira imbere usanga ataho bo bashira bo bafise. Kindi nuko Jacques Bigirimana nawe atanga akarero k'igihe higeze kubaho umukenyezi yagenywe mu mabanga y'icigera ca mbere c'umukuru w'igihugu n'ibindi bibanza bikomakomeye. Kubwiwe rero ngo mu gihe ico kibanza kigihari ntaco buza batongera kugishiramwe abakenyezi kuko nabo bashoboye. Jean de Dieu Mutabazi arongoye umugambwe w'intadebukirwa Radebu we abona ko inzira ya mbere yo kurwiza abakenyezi mu bibanza bifatirwamwo ingingo hari uko bohimirizwa kwijukira kwiga gushika mu mashuri maremare kama bagashira ubwoba bwose bwobabuza kwijukira ibikorwa vya politike. Kindi ngo mu gihe bwirizwa shingiro risanzwe rihaye ibice 30% abakenyezi kabangenyezi rero boshirwamwo inguvu bagaharanira ibindi bice 70 bisigaye ngo muri ico gihe rero uzosanga basigaye bafise bice birenga 50%. Kandi Dieu Mutabazi akaba kandi yaraneguye n'amashiramwe mpuzamakungu amwamwe araba bijanye n'abakenyezi nka Onifame ko atabikorwa biboneka ririko rirakora bishigikira umukenyezi mu Burundi na cane abitanga kugira ngo bashikire ibibanza bibereye mu gihe no gufata ingingo zihambaye z'igihugu. Ngire rico umushikiriza kuri iyi nkuru vyoba byarashikirijwe n'uyo umushikiranganje ajejwe intwaro yo hagati y'iterambere rusange n'umutekano, yavuze ku vya politike ndetse n'ibindi bitandukanye. Yobara yavuze ku mashengero ubu mwavyumvire rero yoba yaragiranye biganiro ku munsi wa kane ku itariki ya 22 ari kumwe n'abakuriye imigambwe n'abandi batandukanye barongoye amashengero. Akaba yaraniyamirije
byinshi bibera mu masengero ndetse anasaba ko vyotunganywa bigakosorwa maze akajaho inzira nziza kandi iboneye. Banywanyi bacu ndabakengurukiye cyane ku bw'aya makuru, haza no gusubira kubandanya kubageza handi, ntimuze gucikwa ngaha kuri iyi mbonesha kure. Muraza gukurikira rero byinshi bibandanya kuvugwa cyane kuri uyu munsi wa gatanu ku itariki ya 23 Kigarama umwaka w'ibihumbi 2022. Biringwike kuri bagenzabe kugira ngo badacikwa na yose dushikiriza. Imana ibahezagire.